Mbega hello guys, reka ndabipfuriza ibihe byiza aho muri hose. Nubundi twangiye kugaruka tugende kuraba ibintu biriko biravugwa muri music ndundi guys. Ubu naho rero tugiye kuraba DJ Fernando ahamaze guhakana uko yabishikirije, amaze guhakana yuko atandirimbo agiye gukorera video nziza. Guys, mugiye kumenya impamvu mugiye kumva n'ubusesanguzi twagiye tubakorera canke se n'ivyiyumviro twatanze, mbese tugende kuraba n'ingaruka canke ni ibihe byiza. Anyway, reka ndabashimire mwe mwese mumaze gukora subscribe. Ndabibutsa ko twamaze gukwiza abantu 1000 guys. Ubu ni n'amajana, reka byose ndabikesha mwebwe. So guys, umviriza rero yari umumenyesha makuru ari we Style Boy the Ship, aho yabaza ikibazo DJ Fernando ku rubuga rwiwe rwa Facebook, aho Style Boy the Ship yabaza ikibazo canke se ariko aravuga Fernando aye Star Boy the Ship niho yavuga ati mu rwandiko rwiwe aho yanditse muri iri joro riheze, yagize ati Fernando ufise tala yigendera turabizi, ndetse shimwa mana waduhaye ni indirimbo nziza cyane, ariko nshaka kumenya. So guys, why ufata ibisanzwe video? Ico ni kibazo gikomeza kwibaza abantu benshi, mbese ubona ko ari kibazo kandi gikomeye naho Fernando agifata ibisanzwe. Guys, gumana natwe tugiye kubaha mwumvirize Fernando nawe ingene yashoboye kwishura uno mumenyesha makuru babicishije ku mbuga zabo za Facebook. Guys, gumana natwe turaje tubasesangurire, mbese natwe tugende turaba timbe ni. Salut les gars, nizere ko meze neza. Je hano kugira ngo nishure Star Boy kuri post yaje kugira avuga ati Fernando rimba neza, ariko kweki clip uzinegrija ama video muri make yashitse kuvuga ko ata video nziza nkora, kandi nivyo. So jewe avana ari mu DJ, narabona abaririmbyi nkababona ko barenze bro, nkabona ama clip, nkabona miduga myiza amazu, avuga bati pe bararenze, nkifuza kubabona man, nkifuza no kubaramutsa, mvuga ati man abantu barahiriwe sana. Maze kuja muri entertainment zoba desu, nasanze benshi atari ibyo, ari gufakinga. So sinovuga ni gufakinga ko bateza gukora ama clip, ariko jewe ntango gukora career solo. Naravuze ati ibi bintu je nivyo mbako, ntakora nofata imiliyoni 15 nje gukora video. Ejo nzoba mfise ikibazo cha stock, ejo nzoba mfise ikibazo cyo gukenera televiziyo muhira, ejo nzoba mfise ikibazo cyo gukenera uko niyunguruza, ejo nzoba mfise ikibazo cyo gukenera ibinibi. Alors kamera nari kubikoramo ari nyene ndiko ndagerageza kunezereza abafana ushobora kunezereza imyaka 10 n'ingahe, ubaha ama video meza, ugira ibiki après bakaza kuvuga ngo we ngo ivyawe vyaraheze barazimye. Ndabanezereze niyime bimwe mfise, bimwe nari kugura bizomfasha muri kazoza, ndiko ndabiha abafana. Je bintu je kweri byarangoye, mumbabarire kweri. Jewe mbanza kwiyubaka ubwiwanje, nzobanza niho ibintu vyose numva nkeneye. Mbona mahera nari gukoramo clip yovamo akamodokari, ndakagure kigira uko kazoba kameze gose, kigire ngaho. Mbona hovamo akamoto, ndakagure. Mbona hovamwo imeza, ndayigure. Mbona hovamwo ikintu nkenera nyene mu buzima. Mbona hovamo agastoke kameza 2, ndakashira ngaho nitagatire. Hama jewe musipoze ko nkora ama audio, kukurumva numundi simurashira ko ngona ama video ni mumbeshe. Je ni DOCOMO tu muvyakiruko. Ni DOCOMO kweli. Hama je ndakeneye gushika ku bintu byinshi, ndakeneye kuzokubaka inzu ivuye mu muziki, kandi sikera kweli. Sikera je no nivyo ndiko ndapambana, kandi ntegeza kuyubaka, kandi muzobibona nzona bibibutsa. Hama kandi je ndazikofisa abantu bankunda banantahura. So ikingera nuko abafana bambwira ati nukuri we message uduha ni message idufasha mu buzima, ni message twumva ko dushobora kumviriza turi kumwe n'abana atakibazo ataki. Ivyo je biba bikwiye. N'umundi ndirimbo rega kawaida ni audio. Eske muri audio wavuze ibiki? Audio itaryoshe naho ukora clip, indirimbo nta namishobora gushika. None turabe indirimbo zose zifise ama clip ko zose zakunzwe cyane. Oya, indirimbo iryoshe kabiri ifise na clip, yego nivyo iragira kure gusumba, mugabo ifise message nziza naho ibata clip
indirimbo iragira yishitse ese kera ntibaduhana n'amantuze ama audio gusa kandi twarazikunda twakuze tuzitamba. So abafana banje ndabizi ko bahari bankunda nukuri muze murumviza message izo video ntihagire ico zibatwara nzozikora mugana nanje kwanza nabanje kugira ivyo nshitse ko mfise inzu yiwanje mwe nimubona ndakeneye inzu rega nibindi bintu Starboy cyumviro wagize ni ciza ya muganzo bikora to mugabo ari ibintu biza kubanza gukora kandi sindiki juju ku buryo noba ntabona ko video ikenewe video irakenewe kweli irakenewe kandi mukazobona nakoze video sije nzoba nayirihiye kweli nkazokora video ntarubaka inzu nije ndabibabwiye sije nzoba nayirihiye n'umuntu azobavuze ati peti yangu je ndagutayemo clip nkuko bantayemo clip ya No Love jewe sije nayirishe oya n'umujama yavuze ati je reka ndayikora iyo ndirimbo iraryoshe reka ndayikoreye clip. So byari ivyo rero merci sana Starboy leadership big up bro. Okay guys, ndibaza mwamaze kumva aho ibyo Fernando ahijeje gushikiriza. Ese woba wabitahuye nawe? Andika commentaire umubwire Fernando icyumviro cawe. Urumva yuko Fernando nta video nimwe nziza agiye kubashikiriza ataramara gutunganya ibintu byiwe byose, yaba kugura amamodoka canke kugura amazu. Guys, mbese nuko byari bikwiye kugera. Kubganje Fernando numuririmbyi mwiza kandi yandika neza kandi indirimbo turazikunda ziwe, ariko ikibazo kica kihaza ku ndirimbo mpuzamahanga cyangwa se ku ndirimbo ziri international. Tugeze mu video ni indirimbo duca tubona ko zija hasi cyane guys, kandi tubibutsa yuko najya mahiganwa abandi baririmbyi batahukana nkuko turabye zijya za Trace Award tukaraba zijya za Glam, biratugora cyane yuko twoja muri ayo mahiganwa abaririmbyi biwacu bo ngaha ibyo bintu batarabikora. So video nziza irakenewe na audio nziza. Ego icambele indirimbo ni audio, ego ico ni cambele, ego ico kandi onico. Aliko Fernando banze umenye yuko twebwe dushaka umuziki wacu kujabuka kandi ukagera kure. Rero uzogera kure mu gihe ugikora ama video yawe ukoresheje DOCOMO. Guys, ivyo bintu ego video zirazinde, ariko nawe raba utume wiyaranje ukora ya make bogabo video ziriho bogabo zitakoresheje za DOCOMO kandi ugasanga ari video nziza atari kuvuga ngo ni meshi cyane. Guys, tumuraba bajya bapeti bakizamuka babafise tara yo gukora ibintu ubona gukorera kuri makeya, bogabo ukaraba ukaduha video nziza kandi uri umuririmbyi dukunda kandi mwiza wo tugeza kure, ariko video zawe ziracarimo ikibazo gikoresha DOCOMO. So guys, rero nubwo butuzi Fernando avuga ko yoronka, ndazi hari gihe yo naburonka yo buronka kandi akora video nziza. None abandi ba Diamond ko tubona baguma baronka ibintu kandi bafise bakora ibintu byiza kandi tubona baguma bakura cyane. So kubera iki none kuba dakoresha DOCOMO niho boca bakira. Guys, rero Fernando arakwiye guhindura akaza arakora ibintu biri international. Nyimba yariyemeje ikintu nagikore agishikirize twebwe abafana kimeze neza, kugira ngo tumubone ryari muri Trace Award, tubone muri Glam Award. Nibyo twipfuriza abarundi abanyamuziki bacu nkuko tubakunda. So guys, Fernando arakwiye kuduhindurira nawe agakora video nziza ziri international, ogutunga naho yogumatunga. Mbese ari n'igihe yokora iyo ndirimbo nziza igatuma ariyo imushikanaho n'ivyo bintu. Rero kuvuga ngo video ngo bazitamo amahera menshi ngo atanga nkingo ngo utari zaho, none ubizi gute ukoze iyo video nziza katari yo tumanye ushika kuri ibyo bintu wifuza. So guys, byari ibyo nashaka kubashikiriza. Abandi bakunda mwese mukurikirana urubuga rwa Twingako TV aha n'ayandi. Hasta la vista.